Tugeze igihe cy'isaha zitandatu zimaze kurenga ko iminota 10 hano muri studio za Radio Magatamiza FM, akaba ari umwanya tugiye kurikira amakuru mu Kirundi na tukaba tugiye kuyashikirizwa na hawa bukuru. Ndakuramukije hawa ndagwana ikaze amakuru no munsi. Ndakuramukije hisha amaro Imana bane namwe inshuti bakunze muri gutega amatwi ibiganiro bya Radio Magatamiza FM. Nongera ndabaye ikaze mu makuru y'uyu munsi genekerezo rya ndwi ndamukiza umwaka wa 2020 nayo akabagizwe n'izi ngingo nkuru zikurikira. Muri rino joro ryo kuwa mbere rishira uwa kabiri harahibonekeje ubusuma budasobanuka ku mutumba wa Magara ya mbere, aho hashoboye kwibwa amatelefone n'amafaranga ataramenywa igitigiri. Aho hari benshi bavuga ko ataguhana kuriho ngo ni ukwihenda no kudatahura imanza z'amatati n'iz'ibyaha. Hamaze iminsi higaragaza ikiza cha coronavirus, abarongoye amadini barashima uko abo barongoye bitabiye akamo batewe na leta. Sangwa ikaze mu idonido ry'aya makuru mu winga bw'ijuma turi kumwe na Ahmed Bigirimana. Gwino muri sanze muri radio Magara tanze fe. Nongeye kubaramutsa. Muri najoro ryo kuwa mbere rishira uwa kabiri harahibonekeje ubusuma budasobanuka ku mutumba wa Magara ya mbere, aho hashoboye kwibwa amatelefone n'amafaranga ataramenyekana igitigiri. Nkuko tubibwirwa n'umukuru w'umutumba wa Magara ya mbere Sabimana Fabien, agira ko akebura abene gihugu mu kuba magabo na cyane muri kino gihe abarovyi batari ku kivi kandi n'umwimbu uba utaboneka neza. Ni nkuru dukesha mugenzi wacu Richard Ndayizigiye, reka tumutege yombi. Hanyuma muri ijoro ryakeye twarose inkuru z'uko hari umushinga nawe yitwa Sinibarura Vesa bamwivye amatelefone 4, 2 manini n'2 mato ndetse n'amahera atashoboye kutubwira igitigiri cayo, amafaranga yari afise cyangwa umugore yaragize iminsi adandaza ibitenge ariko ntiyashimye kutubwira igitigiri cayo mafaranga. Hanyuma mbere nkebura mbere ya bene gihugu na burya gaha kukera ca Tanganyika hari hasanzwe hakunda kwibonekeza ubusuma iyo abarovyi bapfunze akaba n'umwimbo wigeze uboneka muri ku kwezi. Aco gituma rero dusaba abene gihugu abantu bafise amabotike kurarira ayo mabotike canke icari cyose kugira ngo abasuma ntibashobore kutwinjirana ngo batwibe bisanzwe biri mu mabotike canke ku mihana. Ico gituma rero ngumambwira abanyagihugu ko umuntu wiketse yuko bashobora kugira amakenga kugira ngo bamubaze yaja n'ibindi. Kuri urwo rugo nta busuma bw'amahera canke mu bashobora kwiba amatelefone kubera hari hasanzwe hari clôture yari inzu yugaye, ariko turiko turabaza serugo yavuze ko hari umuryango utari wugaye. Barigeze kuba bagenda bariba bugura mu mazu muri uku kwezi kwa mbere, hanyuma mu mpera zo kwa mbere bagenda bariba, hanyuma barampaye raporo hanyuma canagira inama yitabwe n'abantu batari bake, ndetse baratanga uburorero ku bana baho mu kibano. Bamaze gutanga uburorero kuri abo bana, ibyo twarashikiye abavyeyi turabereka yuko nimba ko geso ko kwikoragoza batagahevye bashobora gufatwa kandi bwagahanwa yisunze amategeko. Rero hari haciye amezi 2 kuri mutumba atabusuma bugenda bwibonekeza, ariko ikintu mushimangira cyane kubera abanyagihugu batari bake n'uruja n'uruza rw'abanyagihugu batari bake ushobora gusanga bava no kuyindi mitumba itandukanye muri Tambara ya Tanganyika kubera tamwe mu babonetse mu kiyaga cya Tanganyika. Niyo mpamvu duhamagarira abene gihugu canke namwebwe kuri radio mushaka kugenda muradufasha guhimiriza kugira ngo abantu ntibagume bijajana na burya tamwe mu babonetse bindagara, kuko umwambi yubonetse ubusuma buragabanuka. Hari benshi bavuga ko ataguhana kuriho ngo ni ukwihenda no kudatahura imanza z'amatati n'iz'ibyaha, nkuko bamwe mu bacamanza bagenda babivuga. Nestor Niyonzima, icegera cy'urongoye sentare y'intango ya Bugarama, aratubwira uko bigenda mu gihe cy'imanza. Ni inkuru dukesha mugenzi wacu Gasaba Tofe, reka tumutege yombi. Abavuga yuko ataguhana kuriho nibaza ko ari kwihenda cyangwa kudatahura ko amategeko asanzwe bitomora cyangwa asanzwe bitunganijwe. Imanza z'ivyaha zirafise ukuntu zitandukanye n'imanza amatati, kuko imanza z'ivyaha zitangura gutohorezwa bwa mbere mu Nyamiramabi mu gipolisi, hanyuma Nyamiramabi eje kugira amatohoza yayo ishirungihira dosiye umushikiriza manza nawe araheza agatohoza ku caha koko coba
carakozwe canke yoba hariho ivyemezo ko ico caha coba carakozwe kuko birapeze bikamufasha kuko niwe aheza agashengeza iyo habonetse ko hariho ivyemezo vy'icaha kanaka cakozwe araheza agashengeza uyo muntu yagirizwa icaha muri sentare bifitiye ububasha urubanza rumaze gushingwa muri sentare bifitiye ububasha rero ruraburanishwa kuko aheza akagirizwa n'umushikiriza amanza akaheza kerekana ivyemezo ko ico caha coba carakozwe hanyuma sentare igafata ingingo iyo sentare imaze gufata ingingo rero haca haba iki urubanza rwaciwe ruramenyeshwa ababuranyi yaba uwagizwe icaha eka mbere n'umushikiriza amanza bakamenyeshwa urubanza rwaciwe mu gihe rero atahugunguruje bisiba ko baba barushimye ubwo rubanza ruheza rugakurikizwa aho benshi baca biyumvira rero bati kumbura imanza nizikurikizwa usanga benshi badatahura la procedure nyine bice bigenda kubiri hariho yosanga umuntu yahanwe agahanishwa gufungwa canke umunyororo cyo bita servitude penale umushikiriza amanza nawe aheza agacashira mu ngiro ubwo rubanza niwe afata ingingo yo gupfunga uwo muntu aba yaciriwe urubanza ariko iyo yaciriwe gutanga ihadabu umunyabigega wa sentare araheza akaritoza akagishuza nico kimwe n'indishi y'akababaro iba yaciriwe muri urwo rubanza nayo nyene heze kishuzwa n'umunyabigega wa sentare nuko rero bigenda hari benshi baca yumvira bati ku rubanza jewe nakora icaha kanje nitura inyamirama bikumbura n'icyo ndonke indishi y'akababaro eka sivyo urumva bimanza gufata iyo nzira bitereza kubanza gufata gushika naho bitya bigashika aho rubanza rukurikizwa rugashirwa mu ngiro nk'uko ruba rwaciye hamaze iminsi yigaragaza ikiza coronavirus abarongoye amadini barashima uko abo barongoye bitabiye akamo batewe na leta nk'uko bivugwa na patiri mukuru w'ishengero rya Katolike muri Paroisse Magara ati igisigaye nukuraba mu mihana naho ko bakurikizwa amategeko babahaye yo gushobora gukaraba akaba yavugiye kuri mikro mugenzi wacu Felicien Bigirimana reka tumutege yombi igisigaye ca Magara no muri Paroisse nyene nka hose haba abarongoye intwaro n'abarongoye amashengero cyane ishengero Katolika turongoye ubu abanyagihugu n'abakristo baritavye akamo batewe n'intwaro eka n'akamo batewe n'umwungere wa diocese nkuru Bujumbura no kuvuga nka hose abakristo ingendo zimwe batawe kuzihindura nubwo borohera nka hose cyane nk'abarundi mu rugendo yacu mugabo ku masengero hose ubu hariho indobo zo gukabiramwo amazi hakaba n'amasabuni hakaba kandi n'ingene bagiye kwicara bamwe hariho abaza mu misari nka benshi baca bongera bakabwira ati banze murindire kuko ahari benshi kugira ngo abandi bashobore kuza mu misa ya kabiri baguma ari kwa kundi bategerana cyane izo ngingo bariko bazigenda bazikurikiza ubundi bwo igisigaye ni kuraba ijya nino iyo baje bavanaho mu mihana ariko yabigenda cyako bazikurikiza uko bari basabye ikibano usanga bigoye amakuru yacu tuyabandanirize mu yavugwa mu karere k'ubuseruko bwa Afrika nayo tukaba tuyashikirizwa na mugenzi wacu Dismas Ntiranyi bagira tumutege yombi biturutse kukiza coronavirus u Rwanda rwafashe ingingo yo guhagarika amashure yose mato ayisumbuye ndetse na kaminuza ariko rero ngo harashoboye kuboneka uburyo bushasha bwo kwigirako bakoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi internet aha twavuga nko ku banyeshure bo muri kaminuza aho abo banyeshure bavuga ko ubwo buhinga bwo kwiga butaborohereza ngo na cyane bivanye n'uburyo umwe wese asanzwe abayeho kuko ngo bishika ngo ntihagire abaronka bose internet ngo bari basanzwe bakoresha internet mu makampisi ya kaminuza mu gihe bahora biga babayo ngo bahora biga bataha nabo bakaba bafise akamenyero ko gusubirayo kugira ngo bashobore kwegera internet bigireko ngo kubw'ibyo rero ngo ikikiza roho nyanganda coronavirus kitagabanutse ngo barabona ko iyo ngingo yo kwiga kuri internet idashobora kuborohereza na kare kugira ngo bagira ngo umuhini mushasha utera amabavu ishira hamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu kw'isi yose OMS ryaraye giyamirije urucanco koza kugeragerezwa muri Afrika mu ntumbero yo kurwanya ikiza coronavirus ivyo bikaba byashikirijwe n'uburongo ishami ry'umugwi ujejwe amagara y'abantu kw'isi yose OMS mu ngingo yafashwe rero yiyamiriza abaganga babiri bari bafashe iyo ngingo yo gukora urucanco muri Afrika nabo bakaba ari umuganga Jean Paul Mira hamwe na mugenzi we Lochet bagerageza gukora ubushakashatsi ngo babukorere muri Afrika mu gutanga urucanco kwa coronavirus muganga Dr Tedros uyoboye ishami gishiramwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu kw'isi avuga ati utuburungu tubiri twugure twa mugina Afrika ntizigera iba kandi ntabwo yoshobora kuba ikibanza cyo gukoreramwo ubushakashatsi ubwo ari bwo bwose umuyobozi w'iryo shami OMS kw'isi siwe wenyene yiyamirije ugo rucanco ko berangaha muri Afrika kuko ngo nabandi benshi barimwo na Didier
Didier Drogba hamwe na Samuel Eto'o hamwe na Demba ngo abo bose nabo bakaba bariyamirije yuko ubwo bushakashatsi bw'ubwo rucanco bwa coronavirus gobera muri Afrika. Dukubitiye mu yavugwa ngaha mu gihugu ca Uganda kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 6 ndamukiza umwaka turimwo, abayobozi bo mu karere ka Bare mu gihugu ca Uganda baraye bafashe ingingo yo guhagarika ihingurwa ry'inyobwa yitwa Kanyanga izwi ku izina rya Waragi mu ntumbero yo kwiyamiriza uruja n'uruza rw'abanyarwanda ngo baja mu gihugu ca Uganda bajanywe no kurangura izo nzoga, aho bivugwa ko mu gihugu cy'u Rwanda iyo nzoga hoho ifatwa nk'ikiyayuramutwe ngo nayo uyifatanywe agaheza agahanwa hisunzwe amategeko. Mu gihugu ca Kenya baratumenyesha ko ubushakashatsi bwo gukingikiza ruhonyanganda coronavirus bushikara gukorwa, aho mu gihugu ca Kenya haraye habonetse umuntu ariko akora ubushakashatsi bwo gutora umuti wa coronavirus. Uwo nawe akaba ari umusore w'imyaka 19 y'amavuka, akaba ari Dr. Walter. Uwo nawe akaba ari kwagerageza gukora ngo ubushakashatsi kugira ngo atore urucanco canke umuti wa coronavirus. Ubu nawe rero ngo ubushakashatsi bwiwe akaba atanguye kubukorera ku dukoko twitwa uduhungarema. Hano turangije amakuru twabateguriye, reka dushimire mugenzi wacu Ahmed Bwima nawe yarari mu buhinga bw'ivyuma yatumye amajwi abashikira neza. Dushimire bagenzi bacu bo mu Uganda bwo gutororokanya amakuru, dushimire mwebwe mwese mwari muduteze yompi amakuru mukaba mwashikirijwe na Habukuru naho utaha. Gwino muri sanze muri radio Magara Tanze fe